Warubizi. Kaze mu kiganiro cacu Warubizi, ndabahaye ikaze umuryango munini wa Warubizi. Numva umenga novuga ngo Yesu ashimwe. Ndashima abantu bose bakurikirana ikiganiro ca Warubizi. Ikiganiro n'ukuri Imana iriko ndabona intahe nyinshi, intahe abantu batwandikira. Nagira nshime abantu bakurikiranye ikiganiro ca Edwige na Pierre. Abantu bari bamaze imyaka 9 bubatse, bari bagize ikibazo, bahuye n'ikibazo, ariko Imana irabibuka, hamaze kuvamo inda 7, ariko ku y'umunani Imana irabibuka n'ukuri ibaha ikibondo. Ni ntahe yari ikomeye. Ndashima Imana ku bantu batwandikiye cyane muri comment. Hari umuntu yatwandikiye ati ndashima Imana yanyibutse haheze imyaka 6. kandi undura hari umuntu rero yaciye yandika ati naje w'Imana yarabinkoreye haheze imyaka 15. Nukuri Imana ihabwa icubahiro. Ico nize nuko intahe y'umuntu umwe aba ari escalier y'uwundi muntu, kandi ni n'umuti ukiza. Nukuri wongereza umuntu kwizera abantu b'Imana. Abantu bose baba bafise intahe nimuze muvuga ivyo Imana yabakoreye, kuko through intahe ubufise ubundi muntu arakira. Rero Imana ishimwe. Nshimira abantu bagira subscribe, mu sharinga link ya Warubizi, abantu bagize ngo #Warubizi. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Rero n'umunsi mfise umutumire, sinzi ko nomwita umutumire, muraza kumubona, ariko aje kuvugana wenyene guhamiriza Imana ivyo Imana yamukoreye. Kaze tubane, ariko gatonya mubandanye mu sharinga. Nicyo vuga butumwa. Uyu muntu umuhaye ati raba kino kiganiro, nukuri ubuvuzi ubutumwa, kandi nico tuba dukwiye gukora nk'abana b'Imana. Rero nashaka mubanze mugire subscribe, share and comment. Imana ibahezagire. Kaze tubone mu kiganiro. Warubizi. Warubizi. Nashaka rero nakira umutumire wanje n'uno munsi, n'umuko-host wa Warubizi. Ornella, karibu. Murakoze cyane. Umeze neza? Namahoro. Wakoze kuntera iteka ryo kuza mu kiganiro. Murakoze gushima. Nanje n'ubuntu nagiriwe, ndajyowe gusubira kuba hano. Nukuri thank you so much. Burya nta kintu kibera ubusa. Nta kintu kibera ubusa. Hariho ikintu maze iminsi ntangara iyo mbonye cyane abantu batwandikira muri Warubizi, nkabona ingene umuntu ashobora guhinduka kubera intahe y'umuntu yumvise, akanatanga n'umutware akavuga ati ndabasabye nanje musengere. Urumva? Nukuri rero ndagushimiye ingene waje mu kiganiro. Murakoze cyane. Karibu cyane. Yego. Imbere yuko dutangura ikiganiro urabizi yuko twama dusenga. Karibu rero. Mana turagushima kuri Imana nziza, tugushimiye umunsi mwiza waturemeye, umunsi udasanzwe, umunsi utigeze kubaho, utazongera kubaho. Gushimiye Mwami Imana kuba ngiriye privilege yo kuba muri iki kiganiro. Ubu ni ubuntu budasanzwe. Mwami Imana turagushima, gushimiye kubwa Darlene yantumiye. Mwami Imana gushimiye Mwami Imana kubo turi kumwe bose mu buhinga bw'ivyuma. Gushimiye ko n'abazodukurikirana badikora dukurikirana aho iki kiganiro cyose kizogera. Reka Mwami Imana ibyo nza kuvuga bigire abantu bizofasha, bigire abantu Mwami Imana bibakomeza muri urugendo rw'agakiza twaronse. Ndakwinginze Mwami Imana ntaba ari jewe, ariko izina ryawe Mwami komeze guhabwa icubahiro. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Nashaka ubanze witondore. Ornella ninde? Ornella ndubatse. Ndubatse nsi umutware mwiza cyane, ahari ndaburamukije. N'abana beza 3. Imana tugire neza, yaduhaye urubyaro n'ubuntu. Umuntu akurikiranye nahiherutse
ucibona yuko Imana yatugiriye neza. Tumaze imyaka 9 twubatse, dufise abana 3 n'ubuntu bw'Imana, nta kindi novuga. Ikirenzeho ndakijijwe n'umutware wanje, mvuka mu muryango w'abana 7. Ndibuka ko nigeze kuza hano na mama wanje, ndi umwana wa 3. So nibyo, ndacafise abavyeyi bose, ndacafise abavukanyi bose, nabwo n'ubuntu budasanzwe. Amen. Imana ishimwe. Abantu boba bariko yumvira ati Ornella avuze ati umutware wanje arakijijwe, aramaze no kuza kuri Warubizi. Abantu baze kugenda kuraba n'abapapa bigeze kuza mu kiganiro ari 2, ariko umutware we yitwa Ala. Turamutahije, turazi ko umunsi umwe nawe nyene azogaruka mu kiganiro. Ornella nashaka ndakubaze, umuntu ariko araraba Ornella w'ubu n'umudamu akijijwe, akorera Imana kandi ayikunda kandi ayikorera n'umwete. Rero ndazi yuko umaze kuduha intahe ntonya na mama we yabitubwiye, ariko nashaka ndakubaze, mbega ubuto bwawe bwari bumeze gute? Ornella yakunze Imana akiri mutonya, byagenze gute kugira ukizwe? Ukuntu byagenze, hari kera nari umwana muto cyane, ni muri 1999 hari kuri Église Vivante, nari mfitwe dufite umukuzine yaba muhira, hanyuma aradutumira kuja muri Vivante nkuko mama yabivuze. Mama we yaramaze imisi akijijwe, mugatazi kuntu nyene ashaka kubitubwira canke iki ngo abidushiremwo. Buriya agakiza waronse uba wumva umengo kubera umuriro w'agakiza ubufise, wumva ngo umuntu wese ubonye wo bimushiramo ukabimupakagiramo, ariko kubw'ubuntu bw'Imana ntitwigeze tumugora. Nuko nabivuze ndi umwana wa 3, mbere yanje abakobwa 2 nabo bari marié. Ndibuka ko twagiye muri Église Vivante kera 1996, ariko ribanta rimwe mu nyuma tusubiye 1999 mama yarakijijwe, tujana no mukuzine. Guhera ico gihe hari mu kwezi kwa 2 nko n'uyu mwaka, guhera ico gihe sinigeze nsubira kuva mu nzu y'Imana. Guhera muri 1999 mba nari umwana muto cyane. Rero guhera ico gihe numva ijambo ry'Imana ko ntahora ndaryumva, numva biraryoshe cyane, numva ngo ubutumwa buguva bwitangura bakwavuga wewe. Nuko rero natangiye kuja mu nzu y'Imana ntavyumva, ariko numva biraryoshe ndi umwana muto. Ndibuka yuko uwo mwaka nyene niho nafashe decision yo gukurikira Imana, malgré umuntu ataratawe ivyari byo ukiri muto. Ndibuka ko nari nciga muri primaire, ariko iyo nyota vraiment imbamo guhera ico gihe. Hanyuma ndakira umwami Yesu. Ubuto bwanje rero nkomeza kuba mu nzu y'Imana, ntangura kubaza Imana, Mana urashaka gukorera iki? Kuko ico gihe sinabwamenye ko mfise ingabire yo kuririmba. Ndavuga Mana sinshaka kuza mu nzu yawe nambe ndiko ndaza gutyo gusa. Guhera ico gihe rero ntangura gukora umurimo wo gukoropa mu rusengero. Narakoropa nakura tugenda ibuka muri Église Vivante, ukuntu babona ngo turabana mu gisagara ntibavyumve ukuntu je nabo tuvukana tuza tugakoropa isengero tutari mu mashure, ari muri vacances. Bakoropa umunsi wa vendredi sishobora kuvyibagira, tukagenda gukoropa. Nico gikorwa twatanguriye ko gukoropa mu rusengero, gukubura. Église Vivante yari nini, agakungugura abana wa mukuza muri Afrika, ugakubura ugahera hariya ukakubura. Angana guteganira ico gihe muri 99 nakijijwe, nagiye yo muri février, ntarakwiza 12 ans kuko mvuka muri septembre, ariko wari umwaka nkwiza 12 ans. Umva nari nkiri muto. Nari nkiri muto, ariko uwo muriro w'agakiza, iyo groupe ya mubita abakoropayi bari abantu rero babantu bameze nko baba nko intuze ku bicaniro basenga, babantu usanga baba mu masengesho ku buryo ashobora no kurondora. Urabibona
ntangura kumva Imana yari kiramprepara kugira ngo wa muriro w'agakiza uzokomeze. Je sinari nzi why urumva nukuri ntangura muri yo groupe de prière numva ndaryohewe umva twararonka umwanya wo gukubura hanyuma tukaronka umwanya wo gusenga hanyuma tugafungura buri gihe duheje gukora mu rusengero twarafungura. Nshaka gushimira ukungwene mama pasteur madame Kivuye pasteur Edmond Kivuye yahora azana ibyo kurya yatetse akadutekera akatuzanira amaju tugafungura. Abantu bakora urusengero n'abantu bakomeye. Shaka no kubwira abantu bakora ico gikorwa. Nabonye umusaruro ukomeye muri ico gikorwa. Nabonye imiryango yuguruka kubera ico gikorwa. Nabonye Imana itugirira neza mu muryango iwacu tuvukamo nabo tuvukana ko tous les vendredis turi muri vacances twarakora ico gikorwa. Twabonye Imana ikora. Twabonye Imana izana abantu kugakiza bo muri famille ko ico gikorwa. Imana ikabona ubwitange bwacu. Ndibuka yuko twaranatinya no gusaba amahera ya bus papa dada tukagenda n'amaguru ahantu h'iminota 40 turabana mu gisagara turabana tacu tubuze imodoka zuzuye muhira ariko turevande tukagenda n'amaguru ku ruzuba. Papa ni twaratinya kumusaba amahera kwico gihe ntiyari akijijwe. Twavuga turamusaba amahera ya bus tumusaye mercredi tumusaye vendredi tumusaye dimanche tukumva bitu much. Nuko rero je nakuze nakuriye muri yo nzu y'Imana ninjira muri worship team 2006 numva yaciye kinini numva mu nyuma 2001 narabatijwe ndumwana muto bitanganyika ndashima Imana nukuri harige nsubiza amaso inyuma nkavuga Mana ndagushima ko uwo munezero w'agakiza utigeze umvamo ico gihe kera bari bakibaza zo mitanganyika nta no gutinya ngo ingonira kujya ariko ndashima Imana 2001 ndabatizwa nabo tuvukana nukuri mpurira muri uwo munezero w'agakiza mpura numva nta kintu kiryoshe ataragakiza ariko before ko umuntu abitahura hari ukuntu utaburatahura ikintu maybe uvuga ati hari ibintu Imana igendera guha process ugenda uraheba urumva kuko twege nkuko mama yabivuze twari abantu bakunda gutamba cyane muhira bakunda ibirori vraiment kumva yuko akazi k'inzokareka nta ariko Imana inukuri igenda idutahuza. Sinigeze menya boîte je gushika uyu munsi aho mubona sinzi boîte sinzi inzoga sinzi urumogi sinzi tabi no sinigeze ndabigendera. Ndi wa mwana yakuze iwabo bagira ibirori nkumva nyene nivyo nyene gutamba kugira amafete ibintu nk'ibyo ndibuka eka ndagutwenza akantu kamwe narakijijwe. Ndibuka umunsi umwe mama twari muri picnic yo kw'ishure ndibuka tuheza 6e tugenda muri secondaire kwa kuntu ko gusezerana hari abamwe bagiye lycée du Saint-Esprit abandi vugizo niga independante jewe rero ndesida nari kuba orienté nari kugenda nari kusinzana nari kugenda ndavuga oya abavye banje bavuga ati uraguma independante mboga ariko bagenzi banje benshi bagenda lycée du Saint-Esprit. Rero twari muri picnic bamaje kuntwasanga umwana ariko araceza kabisa nacheza umuziki Yesu we hanyuma mu nyuma tutasha nihorera tutasha arambwira ati none Ornella uratse ko wakijijwe ndambwira mama erega mama wewe urakuze je sindavyumva ivyo onye ndeka nzobitahura nanje kugira ngo sindabihebe kwera wewe ubimbwiye nze ndabihebe kwera Imana ibimbwiye urumva ni mama nta kintu na kimwe kimingenderamo nariko vraiment akazi kikarantwega vraiment numvise kandi nta kimwe nakoze vraiment kararyoshe gutamba gwega ngo nikabishe ngo ariko ni igiki bariko bararirimba eske ukutambira iki ariko namubwira nzobitahura Imana nzogenda ibigira niyo processus rero umuntu agenda araheba kantu kamwe maybe gutrisha mu ishuri Imana igenda ibinkurako nugo Imana yagiye transforma ku buryo abantu barambwiye ati umungura mugatama kazi none nutrisha mu ishuri ntugira none bibaho gute. Ndibuka ikintu kimwe kigeze kumbaho
ntazo kwiga nibagira cababaje ubuzima bwanje numva umengo isirandangiranye nibuka niga muri 8e nakoze repêchage data umwana twari twicaranye yiga muri seconde cyangwa première ndafise repêchage y'amakuru abiri gusa imwe ndayitora iyindi irananira barambwira ngo banyereke ndamubwira sishobora tadatsiko nasubiyemo umwaka ndadubura kubera udashaka gutrisha ndabwira Imana ngo Mana ibyo nzi ndabyishura ariko wangiriye ubuntu nkakuza 50%. Uwo munsi numva intisi nguyeho abagenzi barampera ko urumva bimukira no mu yindi shuri bindukamishe mva abantu abagenzi baranyikata ntabwo kumva rero nshaka Imana aho rero urugendo rwanje rw'agakiza rwatanguye kuba kutanyeganyizwa n'ikintu na kimwe. Ornella ntaguciriyemo urabyumva ko hari umwana wo mu gisagara kandi hari ibintu byinshi abana bo mu gisagara urumva kiretse no kwishuri ariko hariho n'abagenzi wari ufise maybe badakijijwe none ntaho baja ni igiki cage uratubwiye nta nzoga wanywa nta tabi ntaki ntiwatrisha mu ishuri nta iyo tentation wigeze ugira ikintu cyo gukwega kugira uje hanze shano kuri n'ubuntu bw'Imana vraiment nta tentation nigeze ngira ngo ninyegeze ngo ngene nko muri boîte vraiment sigeze n'ukuri ni bya bindi nakubwira n'ubuntu bw'Imana yanyota Imana iguterekamo atari uko ngo warugororotse cyane canke ngo bavyeyi maybe baragusengera cyane kuko ico gihe na papa niye bwakizwe mama maybe yaradusengera cyane ariko vraiment iyo nyota ntayonze yo kuja muri boîte nayonze kandi Imana danku Imana irampindura ndibuka ko kuva kera ndi umuntu nagize abagenzi banduta donc banduta mu myaka ndibuka rero ntangwe gusenga nagize abagenzi banduta hanyuma nshangira abagenzi bo mu gakiza babagenzi rero kuva banidetashije ko cambatashe cyane nababandi ku buryo sinigeze ndonka ikinkwega urumva ntiwigeze uronka n'abagenzi bo mwisi waronse abo mwisengero cyane mu mwisengero cyane kandi abo bana umfete ni ntaho Imana ivyo biyari biretse ndadubura kugira mbone yuko maybe babagenzi bashobora kumpemukira babandi bo mwisi kuko neco genda nari nkibafise kwa twigana barabana vraiment beza ariko uyu munsi ndatahije benshi muri bo barakijijwe baramenye Imana harabanyandikira bakambwira ati Ornella uracakunda Imana uracakijijwe uzi kuntu batubwira ibintu by'Imana twakubona nk'uko ngo sinzi ko bimeze mirababona naracanganikiwe ariko ndacabirimwo biracandyoheye kuko nibwo buzima. Amen. Ubuzima bwarabandanije urakura yego ale mwamenyanye gute gahone ni gute watoye ale vraiment umaze gukora urumva warakuze uri mwisengero nashaka tubwire gatoya ingene wagize le chant du conjoint ako kantu vraiment abundi ni wari kukavuga neza Imana ni nziza je kintu kimwe nomanza kuvuga ngira abantu badukurikirana nta sengesho narito imbere y'Imana riba rito isengesho riba rito ndibuka ko ngikizwa urazi ikintu nabwiye Imana gadada nabwiye Imana ngo ndakwinginze nubona ngiye guhusha umuntu tuzokubakana uzokwame wiyaranja bipfe shake tuzobe turi umva nko imbere nk'umunsi umwe ukora mariage uyaranje bipfe iryo sengesho narikoze ya 12 ans icakira gakiza nabuze Imana ndacari muto kandi bavuga ngo abantu iyo bakira gakiza bakiri bato barabivamo baragwa urumva bakazosubira gukizwangira barakuze baragize mariage ndavuga ngo Mana sindabishaka ibyo bintu suko nsenga cyane ariko ndakwinginze uzumfata ukuboko sinzengire shwambi mu rugo kuko akongera shwambi nzogume gutyo
umva ico kintu canke bipfe sinzokwigera ngira mariage anaganira tugende bukebuke njaniranya ico gihe wari ukiri muto vraiment ni rugo rubi wari warabonye ni giki cagutera gusenga Imana uko kose impamvu ni kubera kubw'impamvu z'umutekano ariko hari ngo zitari nziza narabonye apana ubwo muhira papa na mama vraiment bari baniye neza kandi Imana ibahezagire vraiment sinigeze mbona papa na mama ngo amushwanire tubona canke ngo biki nimba baranashwana babikorera hirya ntavyo tugira tubona twebwe akaraza abantu bakera mugabo je ntabona ukuntu abantu bakundana ukabona urugo rurakundana dada nabona abantu bakundana bakagira mariage mu nyuma ukuva ngo vyaraheze ngo baradivorceje kandi kiyagiye byari bikomeye kugira uzobone umuntu atandukana n'uwundi nivyanabaho kenshi ariko birinze biba byarabaho muga birinze biba barabifukira cyane ugasanga bari ku muntu abantu ntibakiryama mu ntuze muri chambre imwe canke umwana muto rero ari abantu bibaza ngo abana ni bato ukaja mu mafamiye kwa kuntu uja kurara ahantu ukabibona ukinomera ukavuga ati man hako ngira urugo rubi uraronyima nukuri uraronyima hako nonahusha uzo wame wiyaranja bipfe naho nogira mariage ya 40 je sinansi kibazo c'imyaka kuburyo abantu baravuga abatonte banje niwe kabigeze kumbwira ngo urabenga cyane ndabenga nuwanje ntaraza nuwanje ntaraza nta kibazo mfise usikatiki hose Imana yazanye wanje nzomwemerera bizogenda neza bitavuga ko arabo ntemerera narabemerera ubwo bigapfa kandi nkiyaranje akambwira Imana ntibimveko wiyaranje uwo muntu adekone nk'ikintu nambwira rero partie y'ico kintu wadekonyeko biraheze barabo mu isengero ko urumva wari usanzwe ukijijwe barabo mu isengero ico gihe nabo mwasengana canke waronderera hanze zinabarondera no bandondera niyo bandondera okay ndibuka yuko abenshi vraiment abenshi kiretse umuntu umwe gusa atari byitwa ko ari mu bakizwa umwe gusa ariko abandi bose bari mu isengero bari abantu bakijijwe ni ikikiro cyaguteye guhitamwo Allah mana yanje hari igihe umuntu abura ko nabigenza ariko uburyo twanahuye bwari munatwengeje ariko tuzobivuga ikindi gihe kuko tuzomutumira gusa novuga ngo hari igihe uba twabanje kuba abagenzi d'abord we yaranzi kuva kera ko twasengera hamwe hanyuma mu nyuma agenda kwiga mu Bushinwa urumva ariko ico gihe rero twasengera hamwe nitwanaramukanya yari yicara ntungaho twicara n'ahantu hamwe koti imwe nkabona umuntu gutya hamwe wamubona visage mbwa utamwitayeho nta no kumuramutsa ariko wakabanzi kuko yabana n'abaonkle banje avukana mama mu gipangu kimwe mwijana akambona ngiye kuramutsa ku baonkle cyese namubona iyo memoire imugumamo noneho rero mu nyuma dusubira kumenyana ari mu Bushinwa je ndamumenya ari mu Bushinwa arungitse ifoto menya ko ari wa muntu naho urambona kera kubera umugenzi babana ico gihe mu Bushinwa ndamumenya guhe ico gihe bisanzwe ndibuka rero umuntu umunsi umwe yateza kuza muri vacances mama arambwira ati numva mama ariko aravuga ati yo ndakeneye batterie ya computer yanje mbebasha Imana yamfasha nkaronka umuntu azoza avuye mu Bushinwa ndambwira sha ndafise umuntu tuzinanye ntiyari n'umugenzi ndase umuntu tuzinanye azoza yambwiye ngo azoza
ngwiye ngusha umuntu mire ngo umubwire nimba twomunukira amafaranga cari tuzoyamuhashitse ngaho ndamubwica ndamubaza kuri WhatsApp ndavyibuka acambwira ati oya nukiri nta mafaranga akenewe ati urumva ati tuzovugana ninashika ati wowe fotorera iyo batterie menye numero arahizana ndamubwira rero mu nyuma mama ndamubwira wa muntu yaje gwegura mutumira rece dusangira twe turabantu bakunda kugira nyene nimere nkunda abantu dusangira uramutumira dusangire muhira hanyuma azane niyo ntuzeca toyamuha ati mbere yakubwiye nangaye ati nukuri mama ntarambwira ambwiye ngo azombwira araza turamutumira ndadeze ikintu cabaye uwo munsi tumutumira narumiwe araje turagize papa acaza atevye gatoya aje atevye amubona kuri bus yumva ijwi rimubwira nk'inyuma gutya papa amubwira papa ico gihe rumva yarakijijwe hari 2014 hari mu kwezi kwa mbere yumva ijwi rimubwira nk'umuntu amubwira amukoze ko gutya n'umukwe wawe papa yahindukira gutya ijwi riri audible arinumira arabinuma papa arabinuma aranka no kubimbwira umvirize noneho turafunguye turaheze mu nyuma après nka 2 jours mama caramurota mama nawe akazi ndoto kubi acambwira ngo hewe ngo hewe ngo ko narose ngo naka ngo mumbwira ngo murakundana nishwi no mama nabirimo kubw'impamvu ntavuze ico gihe yari akiri kumwe n'uwundi reka mugo vyari bimeze nabi nishwi ntabirimo vraiment ntabirimo waje nabirose ndakubwiye ibyo narose ngo none umbuze kukubwira ibyo narose kaba karanguye mwe kubera nzi ko mama kazi ndoto ndavuga mana ndakeneye ikimenyetso ko ibi bintu by'ukuri ari byo ko mujero yari umugenzi numva iyo myaka ibiri twayimaze tuzinanye ku telefone ari ibya yindi bite ni sawa nta na call yari message sanzwe uwo munsi arazana turagira gute mu nyuma ndibuka ko vyaturunye ukuntu nyene n'umuntu bari kumwe mugaye ikintu gitwengeje uwo byari ibintu birebire yarambwiye nyene ko bitameze neza ndamukonseya nti uyo muntu ko mukundana à distance mubwira aze ino Bujumbura muhahurire ushima muri hire n'itike kubera ibintu vya distance ntabwo ari byiza kubiresolve à distance ni byiza ko muyiresolve muri kumwe yes aranyumvira hanyuma ntivyacamo ntivyakunda ko bumvikana hanyuma aza kumbwira ati uziko bitakunze ihangane rero Imana izoguhundi ngo uyundi ari ubuhengwa atari wewe newe nindagusabye ibyo bintu nubizane kubera urabizi ko ubugenzi buca bupfa nti hakoreye bupfa bika ati yamara njewe ndi decide take your time igihe uzokumva ushaka kumenyesha uri ready I'm here for you ndamugasa serious no ati none mbwira ukuntu wonkose ibintu byose hanyuma uyu aragize hama ninde wundi mbona kuko nkeneye umuntu twari dusanze tuganira bisanzwe none ntangure ya zero kandi mbona ndakubonamo umuntu mwiza ndakuzi kuvukira umwana muto ndakuzi kijijwe ndakuzi ingeso zawe gute ndamubwira nje vraiment ndumva binyarutse gose kandi ndumva umungu cimba perturbe kubera twara abagenzi arambwira ati no take your time hanyuma ncurakoze ntabisenge namaze ndibuka ko namaze kuva bimbwira hari mu kwezi kwa kabiri guhera namwishuye mu kwezi kwa gatatu hanyuma y'ukwezi kumwe ndamwishura nabanje kubaza Imana ndambwira Imana ibi bintu
mama yarambwiye indoto kandi mama akazi indoto kandi nagusabye ikimenyetso arabivuga nubwo bwa mbere abivuza bisohoke mu kanwa kuva imyaka 2 byose ntigeze ambwira ikintu na kimwe kijanye no gukundana kuko n'umuntu ari honnête cyane donc tellement que ndavuga yaba ari umundi muntu ashaka kumprofita ari kuba yaravanze n'uwo wundi atazi ko turabagenzi bisanzwe kwa kuntu abahungu baba bameze iyo bataragira mariage bakaronderera hose ntabwo yari uko yarameze ndavuga okay why kunta muha chance nimba by'ukuri mama yaranabirose reka ndamuha chance ntumva mu mutima na mahoro kuko je naravuga nti igihe numvise meza amahoro kanemere ariko ukabona imbere bizogira wowe ubyice uko wari warabivuze nuko byagenze rero bice biramera neza ariko ikindi kintu ntibagiye ndibuka yuko abantu benshi nabyo bazi ariko ni ikintu nyene nagwanye mu mutima naco kuri ico gihe 2 ans before nyene nakubwiye ko hari umuntu atarakijijwe nabise umuntu nkunda mu mutima wanje mugabo nkaba nzi ko adakijijwe mugabo afise ingeso nziza nta n'inzoga ntaja muri boîte afise ingeso nziza avuga man wamuhinduye koko ukagoma umusengera ngo Imana imuhindure namusengeye pendant 4 ans non pendant 4 ans ndumva yari kuva 2008 gushika 2012 mutima amuvuga ati ujya muntu de préférence vraiment ndumva ari sawa kuri jewe ndumva sinibuka imyaka ariko ndumva ni 3 gice yego ariko ndashaka kubwira abantu bari kwadukurikira data kuri ico kintu ca choix du conjoint ni bidependinga nuko wewe wiyumva ni ibintu byo kwibara ko cyane ni destin yawe ni ikintu cyo kudafinisha nico gituma mbwira ngo ndabizi combien biremera nk'umukobwa uragira embarras de choix mu mutwe kandi n'imyaka yari kira yariko jagenda parce que nanumva nari nkuze je nagize mariage à 27 ans sinari umwana muto nari ngeze pressure yo hanze y'abatanye atawe kubwira ati quand même aba bandi kwagira ama mariage à 23 ans nukagendere kuri pressure nukagende kubera ukuntu vyumva ubona ujya muntu ama feelings uko umwumva uko ubona mbega Imana ibivuga kwiki ikintu cyamfashije nukizi data jewe ndashaka gushimira cyane couple ya Pastor Edmond na madame nambara abantu banye imbere icitegererezo bivuye ku mutima ndashaka kubashimira kuko ntibari bazi challenge mu mutima wanje niko ndahura nayo ariko mu kugira ngo ngire na choix nziza barabigizemo uruhare batabizi ndi umuntu natewe iteka naraji wabo kenshi nkaraba urugo rwabo rw'abantu bakijijwe abakozi b'Imana ko je kuva kera gadada kuva nkizwa nagize rêve yo kuzoba famille y'abantu bakorera Imana cyane urumva abantu bakorera Imana abantu nyene nkavuga ibintu batwigisha muri eglise nk'aba pastor bacu nk'abavyeyi why uje no genda kugira shwambi gute man uzompe kwihangana gushikangire shwa nziza bambenye icitegerezo ku buryo ndavuga you know what iki kintu nteza kugisengera sinteza gufailinga bari mu bantu iyo batanyiyegereza nari gushaka gufailinga ivyo ndamukubwiye n'ukuri nayigeze kwibwirana nari gufailinga umwana w'umuntu gushaka kwicira inzira n'abagenzi banje nka mahene wanje aza kumva ico mvuga cyane canke uwundi mugenzi wanje yitwa Dudu bari Canada Ottawa barabizi ibyo mvuga nashaka turiko turabwira abantu badukurikirana ibyo ni ibintu biba muri societe yacu nasanze sino muri societe yacu gusa no ngaha muri Amerika hari igihe ubona yuko uri umukobwa
n'abasore birabashikira ibi ukabona yuko imyaka iri kiragenda ukavuga ati you know what reka mfe kwitorera rero nashaka ubwira abantu bariko baradukurikira canke bazodukurikira ubabwira ati iki nico kintu camfashije kuko uravyumva yuko hari imyaka 4 wari umaze guspendinga kandi wavuga ati n'umuntu mwiza ariko burya namusegera mu mutima ibaze kandi nkaba nzi ko nawe nkunda ngo tutarigira tuvugana ngo dukundane abantu bakaza bakakupropoza still kumva wa wundi ariko nakubesha kuva umunsi ntemerera ala bya bintu byose kwa kwimvira kuri wa muntu sinamenya aho sheni ciki afite sinabwakone n'umuntu wanje yes yeah sinamenya za feelings kwa kumva ngo ndamukunda byaraheze neganira niki kicagufashije ku muntu ariko aradukurikirana umunsi cyanda kubwira ikintu kimwe gadada kuba mu nzu y'Imana ni byiza kuba mu nzu y'Imana shaka wumva ufise intege nke muri wewe baravuga ngo gwa uja mu nzu y'Imana ko imbere y'Imana honyene izokubwira nagenda nkamenga ngo pasteur Dimo yambonye ivyo ko arigisha jewe tandukana n'uwo muntu nkumva bari ko aramvuga buri gihe kavuga why ndiko ndaresista none nkumva ko Imana imbwira kurasha ariko sindasha umutima wanje sindasha nkumva narashije 3 mois 4 mois undi mwana nkumva kandi kantu karagarutse ariko ndakubwiye ko kuva ico gihe ndamwemerera habe parti Imana ishimwe no kuri Imana igira neza nashaka dutware rero urumva ala ubunyene n'umutware wawe uko mumaze kubakana byagenze gute mbega hariho ala yabandanije ari wa muntu nyene wabonye yuko wabandanije wibaza yuko wagizemwe amahitamo meza shana kweje dada nk'umwana w'umuntu uravyimvira ugati umuntu tugiye kubana ubuzima bwose mbega ntubuyomindu ugasanga azini fase ko tellement que ari nice ku buryo uvuga ati none ça c'est vrai canke nivyo ku faking ariko mu nyuma maze kugera mu rugo ndavuga my goodness ahubwo gusa hageze igihe mama ambwira you know what wewe ahubwo ndagusenga ruzokwigera ukoroga umugabo wawe you know kubera nyene uziti umwana wanje maybe ashobora kutihangana bahuye challenges zitandukanye zo mu rugo kuko umwana yakuze abona byose abifise maybe bashobora gukura n'ikintu kikamukubita maybe akaremera umugabo wiwe you know nk'umuvyeyi ubufise izo mpungenge urumva ariko Imana ya traininze ntabizi yarantureninze ntabizi ntazi ko ubwo ico kintu ndagifise muri jewe ati gute sinzi ko nogira ko ego ndibuka twakoze mariage nukuri Imana tugira neza nk'abajeune marié nukuri urazi twakoze mariage urumva ari 2015 haciye 9 ans kuri 2015 umuntu w'umujeune marié agira mariage mu nzu yiwe ni ibintu bitaba biri simple ni ibintu by'agaciro gakomeye especially iwacu Burundi uravyumva ni ibintu vraiment n'ubuntu n'abantu baki n'abavyeyi banje ntivyo bigeze bashika bagira ngo bagize mariage mu nzu yabo urumva ni ikintu atuka uvuga ati turagize mariage nyuma y'imyaka ingahe abantu bakaronka amazu you know numva ari privilege Imana itugiriye twari tukiri bato atari uko yari afite ibintu vya hatari vyinshi ariko muri kwa kuziganya kwiwe bwa buryo bwiwe arubaka aribishika ko tugira mariage mu nzu yacu hanyuma nukuri tumeze neza ndaku twisanga rero mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'amezi 3 twisanga mwavuye i Burundi genda mu Rwanda
tangura kurondera ubuzima, tangura kurondera akazi. D'abord nta abantu twavuga ati nta buryo unyere bw'ufise kubera amafaranga y'u Rwanda n'u Burundi yakompaye gufata inzu. Nshaka gushimira na mahene wanje niwe yatwakiriye tuhapasa 2 semaines, tuhapashije 2 semaines. Hanyuma mu nyuma aronka abashitsi benshi tuba oblige kurondera handi turavuga ati turagenda he tuko turimvira tugende mu ikambi y'impunzi canke tugende kuco gihe abarundi bariko baraza ari benshi dore tubigenze gute. Ndavuga umugabo wanje avuga ati reka dusenga Imana ishobora kuduha handi hantu anatanda ndiko ndarondera akazi kugira umuntu abe stable turondera inzu yacu. Ariko Imana tugira neza abantu b'abagenzi famille Espena Frank Imana bayetsagire cyane. Ico gihe tugenda mu Rwanda nefise inda y'ukwezi baze inda y'ukwezi ijyamfura yacu. Abo bantu batwakiriye twahamaze amezi 7 n'igice. Bazi kuba uri umugabo n'umugore Jeune Marie mwari mumaze amezi make mugize mariage ntimuri enjoyinga na vya bintu mufise. Mwari mumaze amezi angahe gani? Uba twimutse muri avril twa tumaze amezi 3 tukoze mariage ko twagize mariage muri janvier 2015. Avril tuba turagiye turimutse twumva ko tuzora turonka ubuzi ako kanya ibintu bikamera neza umuntu agafata akazi gatoya nyene donc ubuzima bukabandanya. Ariko Imana tugira neza turonka nabo bantu batwakira mu nzu yabo. Ariko yari challenge ikomeye. Jewe ukuntu meze nasanze ari secrétaire nk'iya mama sinenda bizi. Mama ni wa muntu azi kwiadapta kuri situation agezemo. Nimba ari bike ni bike, nimba ari byinshi ni byinshi, mugabo ntasesagura akinjoyinga ivyo nyene arimo. Ariko nyene abatwari urabizi iyo badafise amafaranga batangura kugira akantu kaga stress. Nuko rero byagenze iyo challenge iraza. Ariko ndashima Imana nawe kuri nawe yavyivugira. Nakomeje kumubwira yuko Imana ivyo tuko turacamo izoduha kubivamo. It's ntigiye gitoye ni shure ry'Imana kurirabe ko twihangana tuvuye mu bintu vyiza Imana izobiduha. Ni Imana ihindura ibihe. Uyu munsi ushaka kuba ufise ejo ushaka kuba udafise. Donc ni ibintu nk'ivyo donc ntabitebeko. Nera nashaka umbwira urumva waruki naho ego warufise iyo myaka nivyo warukiri muto ariko waruvuye vraiment mu bintu vyiza. Ni giki cagutera kurema uvuye mu nzu yawe ukaja gusaba indaro ni nkuko numva naho warufise uba ni giki cagutera kurema mbega nivyizigira Imana yari yaraguhaye. Kandi umugore yafise inda akenera vyinshi urumva uragwaragurika iracari ntoya uracari umugeni. Ni kiki cagutera kurema? Ikintu candemesheje maybe nari guferinga imbere ariko ikintu cagize nuko twimutiye mu kwezi kwa 4 mu kwezi kwa umva na twamaze amezi 2 semaines kwa mahene cha tugenda kuri uwo mugenzi wundi n'abantu twakuranye n'amafamiye twakuranye b'abanyarwanda ariko babaye Burundi baraza rero baratwakira. Uwo mugore rero yarafise ministry arimo ariyo Women Foundation Ministries. Namba ari ikintu camfashije kuva ninjiye muri ministry kumva intahe zabo ubuhamya. Oh my God. Naciye mbona iko ivyo ndiko ndacamo nubusadada. Ukavuga ati ibi petit problème. Ibi byo kuvuga ngo ndabuze buryo ngo nkunda hama abari mu mikambi barara hasi. Je ndaronse igitana cyo kuryamako. Nze ndire vy'ukuri. Nze ndire vy'ukuri nubahuke ndire. Ndire. Imana yangiriye ubuntu bwo kuhengeka umusaya ndaronsa aho mpeke ku musaya. Ego ndabaranchumbikiye ndi famille turi mugore n'umugabo ariko ndavuga why hari abandi batazi n'ivyizigiro badafise habe namba. Cenda fungura ndagira gute ya bien sûr ntabwo umuntu abari muri confort ariko narashima. Kandi cyatumye nukuri nkomera ni ntahe z'abantu bo muri Women Foundation Ministries. Guhera ico gihe navuze umunsi twinjira mu bwambere je n'umutware wanje twaravuze aha nahaciye iminsi ni yacu kumva vision turavuga ati ibi ni twebwe
ngo abantu baciye mu buzima bukakaye ariko ntibasa n'abantu baciye muri ubwo buzima. Ni ukuri kuko byari ibintu biremereye dada kuva muri comfort y'ivyo bintu ukacushika mbega nta n'umwanya ubimazemo wogira ukurarota mu ego nuko nico kintu cyandemishe intahe bijya wavuze intahe y'uwundi ibera ubuhamya ibera profesi uwundi. Oh yes, nungira ubuhamya nuze ahantu uzoba kurankura nukuvuga ngo kuri je biza kumbera profesi yuko Imana yabigukoreye nanje izobinkorera. Amen. Amen to that. Nashaka umbwire nera kuba mu nzu y'Imana bifise akamaro kahe mu buzima bwawe? Kuko ubuzima uri kuraraba Ornella ubuzima bwiwe umaze kubaho nukuri uri mu nzu y'Imana bifise akamaro kahe? Akamaro ni kenshi kuko kwa mu nzu y'Imana premièrement ugenda uba transformé. Umva ijambo ry'Imana ntabwo ushobora kugwa hasi gutyo, rikongera kwizera, ukwizera kwashobora kubaho bwa buzima bwo hanze. Kuko ivyo twumva hano ni nto kuza gusharja telefone hambwa cugenda ukayikoresha hanze. Ah yes. Nimba mu nzu y'Imana usohoka uko nyene waje birababaje kuko niyo time niho hantu ukwiye kuvoma ibishoboka byose kuko Imana iba yahuja abantu bafise ingabire zitandukanye. Ni byiza ko uguma mu nzu yawe ugasenga, yes, ni byiza kugira relation personnelle yawe n'Imana, niyo ikenewe bwa mbere, ariko guhura n'abandi umenya ico Imana yahishuriye uriya ikamucishamo mu ijambo mu kuririmba uwundi uravomba urashaja, hanyuma ivyo waronse yandwi ukagenda kubikoresha hanze, hanyuma wumva Imana yabona ko atabiugabanuka. Ni byiza ko umuntu aguma baza kuhoshaje. Je niko ndabifata, inzu y'Imana ni ikintu c'agaciro. Birababaje, hari umuntu ejo nababwiye twako twavuga ku telefone, ndamubwira nti birababaje kuba aka kanya 2020 abantu bamaze kwibagira igihe haza covid. Abantu ntibari bazi ko bazosubira kuba mu nzu y'Imana, ntibari babizi. Ariko nyuma y'imyaka inubu tugiye kwinjira muri twinjiye 2024, imyaka ine bamaze kwibagira, bamaze gufata inzu y'Imana nk'ahantu ngo bari ko baragira jokes. Baraza baga inzu y'Imana ni ikintu kiri précieux, ni ikintu kiri précieux. Mbe ufise iki? Urikutanga iki? Urikuvoma iki? Mbega mbere yo kwinjira mu nzu y'Imana urisesangura ukavuga ati bwa bubigane ndabuteretse hasi nje kwakira ico Imana yanteguriye. Iyo uje wakira ka kantu kamwe gusa karaza kamwe gusa, kakaba big, Imana kakakurevera big, kagahindura ubuzima. Rero ubuzima bwo kuba mu nzu y'Imana ntabwo jewe ndabufata for granted. Amen. Ndabizi ko ubuzima bwo hano muri Amerika buri tough, ariko ndabwira abantu jewe bumaze ngiye kuza 2 ans ndi hano, nta kintu condutira kuba mu nzu y'Imana. Nubwo nokora shift ya gute, numva ko inzu y'Imana nka dimanche ho nta shift norondera ya dimanche. Ubu ho no muri CLC twatanguye kuko muri murimo w'Imana hano muri CLC na vendredi amafaranga no yashira kote ego kugira ariko vendredi na dimanche bene data ejo kujya tutari tuzi 2020 nituzi ivyo imbere hameze. Bati ko ibintu vyabaye 2020 yari nta kugira ngo umuntu asuye yirimbure ku gakiza yahawe.
bya bindi wari wararonse iyo myaka yose. Ikibabaje n'abantu bahise bagwa. Yes. Ahubwo cari igihe cyiza cyane cyo gusura kwiyubaka n'Imana. Ukavuga ati Imana, ibi nimba bitaragenze neza mbabarira, ariko ndashaka gusubira kubandanya nawe. Kugira ubusabane. Rero nituzi imbere. Yesu aragaruka vuba. Ntawe uzi umunsi n'isaha. Mbega uriteguye? Mbega uriteguye? Munze kukibwira abantu. Uriteguye? Nditeguye. Vyoba bibabaje kuba twarabaye mu nzu y'Imana tukazogira iherezo ribi. Dada namba ari ikintu murambwira Imana. Mana nukuri umuntu wese agira intege nke, ariko byaba bibabaje. Twarabaye mu nzu y'Imana, twarabaye mu mirimo y'Imana ugaheza nabi. Twarabwiye abandi ubutumwa. Baradutwenze. Yes. Hama tugaheza nabi. Inzu y'Imana rero ni ikintu sacré. Numva ari ubwo buzima kuba mu nzu y'Imana, umuntu aronka ubuzima. Niho umuntu avomera. Niyo nyungu yanje jewe. Amen. Amen. Nukuri hari ico kintu ndakunda kukibaza kubera nibaza jewe ko hariho n'ubuzima noba narabaye kubera kuba mu nzu y'Imana. Hari ibintu bigenda birahinduka. So ngira ndagoye turangiza ikiganiro, ngira ndagoye iminota 5. Ambari icubwira umuntu yakurikiranye kino kiganiro ca Warubizi amaze kubona bikora. Hari abantu barabi ibiganiro vya Warubizi bakavuga ati dada twahindutse, twakiriye Umwami Yesu, twakize. Ubu intayi heruka nage numva umuntu ambwira ati nukuri nanje Imana yarabinkoreye maze imyaka 15. Bantu b'Imana kumara imyaka 15 ku musozi, it's not a joke. Nashaka ubwire abantu, urumva ubaye mu nzu y'Imana, urazi inyungu yo kuba mu nzu y'Imana. Hari ubunyene umuntu ashobora kuba ari ngaho hanze avuga ati nukuri ndakeneye umugabo cyangwa ndakeneye umugore, ngire gute? Nukuri Imana ikurongora nda iminota 5 karibu uvugane n'abantu. Ikintu numva no babwira bwa mbere ni Imana ihindura amateka. Ari ikintu twaciyemo turi muri ubwo buzima. Nukuri dada hageze igihe umuntu adashobora no yifuza amafaranga igiceri c'ijana cyo mu Rwanda kugira agure irindazi, niko bavuga igitumbura. Ico gihe nari naravyaye nkasonza. Ndashaka kubwira umuntu ngo ni Imana ihindura amateka. Sinzi ivyo uri kuracamo, sinzi ubuzima bukakaye ushobora kuracamo. Maybe n'uburyo utafise amafinance ariko aramera nabi, kumbure ntibimeze neza mu rugo rwawe n'umutware wawe cyangwa n'umugore wawe, ariko numva nshaka kuremesha ni Imana ihindura amateka. Imana yampindura amateka. Sinzi ko umunsi umwe nzoba ndi hano n'umutware wanje n'abana muri Amerika. Ico gihe twari tubaye ubuzima bubi cyane, tutazi ngo ejo tuzojya iki. Inzara jewe ntarigeze menya inzara, ariko ico gihe ndayimenya. Ndakubwira ngo hari Imana ihindura amateka, hari Imana itransforma, hari Imana itanga ivyizigiro. Ibyo byose nabikura mu kuba mu nzu y'Imana. Sinigeze mpagarika kuyizera ngo nuko ibintu bimeze nabi. Ndashaka kukubwira ngo ni Imana ihindura amateka. Nawe wa mukobwa ukiri muto dukurikirana, hari Imana yumva gusenga. Ico ndagusavye yizere gusa, hama wihangane. Hahiga umuntu yihangane kuko azobona Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Wihangane, Imana n'uwihangane izoguha uwo yaguteguriye. Imana ibahezagire. Amen. Amen. Thank you so much, Ornella. Thank you. Wakoze kuza kuba umutumire. Urakoze gushima. Nukuri naryohewe nanje cyane. Nukuri. Mani kohezagire rero ubundi musingira nanje uzombatsa. Cyane niko bimeze. Yego abakunzi ba Warubizi, abantu bazokurikirana ino ntahe nukuri ndazi yuko hariho ikintu kizohinduka. Ndazi yuko hariho abantu benshi ino ntahe izofasha. Nukuri ni vyiza kuba mu nzu y'Imana. Ni vyiza gukorera Imana, nta buhombe burimo pe.
rero abantu please genda mu sharing intahe mugire ama commentaire mu likinge, please go subscribe kugira ibiganiro vya Warubizi bigiye ko mubibone direct. Dukorera muri CLC ni shengero riri muri Arizona, Phoenix. Abatwegereye abari hafi please karibu tuterane tube mu nzu y'Imana dusenge. Imisi yose ku munsi wa gatanu turaterana kuva 2 z'ijoro gushika 6 z'ijoro, tugaterana kandi ku munsi w'Imana kuva 10:30 gushika 1 PM kazi. Abantu badukorera amashusho ni Liani Media, nukuri bakora amashusho meza. Ndashima abantu bamaze kubarondera, abantu bamaze gukorera ama video, nukuri Imana ibahezagire. Nabizigirwa nama nabivuze, rero mubarondere bazobakorera ibintu byiza. Murakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Jewe nateguye ikiganiro, nitwa Darlene Irakoze. God bless you, bye bye. Warubizi.